Inyuma yo kwibonera ingorane zihanze ishure shingiro ya Gishingano yo muri komine Sare province ya Bujumbura, abahoze biga kuri iryo shure bahurikiye muri koperative Tumenyane Tujane bashikirije intebe 10 n'imeza 10 iryo shure. Twagendeye rino shure rya Ecofo Gishingano mu ntumbero yo kwifatanya n'abarezi bo kuri rino shure ndetse n'abaregwa bo kuri rino shure mu mirimo ya misi yose bariko bararangurira kuri rino shure. Nk'abize kuri rino shure baciye hano, twaraciye hano turabona yuko hariho ibikenewe mu bikoresho cyane cyane umwigisha akenera. Usanga barakeneye imeza n'intebe bashobora gukoresha igihe bariko barigisha. Uyu munsi rero kuri rino shure twabazaniye imeza 10, tubazanira n'intebe 10. Naho biruko ubuyobozi bw'iryo shure bumenyesha ko iryo shure rihanzwe n'ibibazo bitari bike. Ingorane nyamukuru ishure turongoye rifise, hari ibitigiri vyinshi vy'umurengera vy'abanyeshure, kuko hari abana bashika 1666 na gashushirako n'125 bo muri maternelle. N'abana benshi cyane, dufise inyubakwa nke, amashure ni make, intebe ntizikwiye, ibitabo mfashanyigisho navyo ni bike. N'utuzu twa sugumwe natwo tugeze ku mushiro. Nizo ngorane zisa n'izihari kwa rino shure, n'abakozi bamwe ariko barashika mu zabukuru ni bake, ntabwo dufise abakozi bashimishije, twari dukeneye abandi. Joseline Nduwamahoro, umwigisha wo kuri iryo shure, avuga ko izo ntebe n'izo meza zije gutorera umuti ibibazo bitari bike, nubwo hakiri ibindi bibazo. Dufise ingorane nyinshi cyane kuko ntitwicara natwebwe nk'abigisha twigisha tutera juhune duhagaze, tudashobora no kuruhuka, naho abanyeshuri baba bariko barafata denote twaguma duhagaze tubarindiriye ko baheza, tudafise aho turuhukira natwe na gatoya. Kugira ngo akazi kacu kabandanye kagenda neza, twobasaba yuko mwotwongera izindi ntebe z'abanyeshure kuko ni nke cyane. Yego mwadufashije, mwaduhaye, ariko turacakeneye nyinshi cyane gusumba izo mwaduhaye. Kuri izo ngorane zose urongoye iyo koperative yamenyesheje ko abize kuri iryo shure ko bazogerageza gutorera umuti ivyo bibazo. Ubu twarabonye ko hano abanyeshuri bashaka kwicara ku ntebe imwe yagenewe abanyeshuri 2, mugabo bakayicara ko ari 5. Muca mwumva ko biga nabi. Ico turasezerana ko gushika mu mpera z'ukwezi kwa 2 tuzoba twashoboye kuzana intererano y'intebe zitari nke kugira ngo zishobore gufasha muri ico gikorwa. Ariko kandi umuyobozi aratwereka neza ko hariho amashure agikenewe, kuko ibitigiri by'abanyeshure ari byinshi cyane hano kuri uno mutumba. Turiko turiyumvira ko twoterera mu bijanye n'inyubako ya rino shure kugira ngo haboneke ibindi birasi. Ivyo rero muri kazoza turifuza guterera kugira ngo ibikorwa bigende neza. Aranahamagarira abahize bari mu bindi bihugu ko boterera mu iterambere ry'iryo shure.